ndabahaye mwiriwe nongera ndabaha ikaze mu kiganiro c'uyu munsi. Amazina ni Sofoni Twininahaze niwe agiye kubashikiriza ikiganiro c'uyu munsi, aho tugiye kuyaga ku ngingo zikomeye cane uno munsi. Ndabasaba rero dukurikirane cane mu kutonda j'aime na commentaire na partage kugira ngo udacikwa n'iki kiyago c'uyu munsi, aho dufise abatumire badasanzwe ubona yuko baberewe cane. Reka mu nkundire mbere yuko dutangura mbanze ndabakire. Mu buryo bwanje ndabona umusore mu vy'ukuri aberewe cane, mbere no mu bubafu bwanje ndabona umusore n'inkumi ubona yuko mbere noba nabonye mu diaspora, sizi kumbure araza kutwibwira. Rego murahawe rero ikaze, ariko mbanze ndabakire. Reka mpere mu buryo bwanje ndabahaye mwiriwe cyane. Nanje muri kino kiganiro kandi dushoboye kuganira ku bijanye n'ibintu bijanye n'iki gihe. Amazina yanje nitwa Sindaye Jean Armel. Murakoze. Reka nterere hariya mu bubafu bwanje hariyo umusore n'inkumi. Reka ndabaha ikaze nongere ndabasabe muramutse bariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Nanje ku mazina nitwa Ange Etitinika, barashobora hano muri kino kiganiro. Okay, murakoze. Reka nawe tuguha ikaze. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Muharimana Jabes Espoir. Hanyuma nanje uyu munsi nateye iteka kubana namwe kugira ngo tuganire ku konti. Murakoze cyane. Ego nkuko muvyumvise abo nibo batumire dufise no munsi, aho ubona yuko bafise byinshi bashaka kutubwira ku ngingo zigiye zitandukanye mushobora kuba mwarabonye ngaho mu kibano. Rero ntucikwe n'ikiyago c'uyu munsi. Rero ikibazo c'uyu munsi tugiye kuyaga ko kiravuga ngo kubera iki urukundo rutakirama, canke se abasore canke inkumi batabatora. Reka mpere mu buryo bwanje ndakubaza kubera iki urukundo rw'uno munsi rutakimara igihe? Wibaza ko biterwa n'iki? Murakoze kumpa akanya. Jewe ngerageje kuraba bivanye n'ukuntu umuntu yagiye arakura cyangwa ko yagiye abibamo. Urukundo rw'ubu igituma rutakiramba, abajene benshi batangura kuja mu bintu vy'inkundo bakiri bato, kubera nko muri 15 14 bakaca batera baduga bakundana, ari vya bindi bita copinage. Rero ico gihe rero kubera yuko nk'umwana ashobora gusanga yahuye n'aba partenaire benshi, gasanga yakunanye n'abahungu benshi, gasanga yakunanye n'abakobwa benshi, hama yagera mu bintu mu myaka yo gufata ibintu au sérieux, akaguma yibaza ati ndacari muto, ndacari mu adolescent. Gasanga ya myaka y'adolescent ntayaravamo, akaguma abona yuko umenga ni ya jeune yo kuvuga ati umuntu tumvikanye cye tutagezene tireka ku sintakuna kumuna mutakumwana. Cyo gasanga n'ibintu bisigaye by'influence ubu ukaza wumva ngo umuntu adashaka kugenda ngo agende, umuntu akumwiruka inyuma. Ariko hariho nk'abantu ushobora gukura mu buzima ugasanga samvura pene yuko ushobora kumugumana, ariko kubera ayo majambo baguma bumva ati umuntu akubwiza iki yagize uku ti wapi. Ariko kera aho uratse nk'umwe agiye kumira umukobwa yapesevera akarabira bigenda, cyangwa umukobwa akumva yashimye umuhungu akavuga ati urukundo rurinda byose. Ariko ubu ashiramo ngo aguha ubonye umenga ntimwumvikana, cyo ubonye umenga ntiyishura message zawe uko bikwiye, ifuye ko cumugira. Hama ikindi naco bahungu bivuze ko kote iwacu dukunda kurabariza vacances, gasanga twirabira igisusu bita ingidi. Hama waja kusanga umukobwa asanga ntahuranye na tante yiwawe, gasanga ni kwa kumenye ngo mututora kubera ico kintu. None aho uvuze yuko batora aba vacances, ushatse kuvuga yuko abasore mu guhitamo ntago bora ba vacances? None bo kwisonga iki uvuze yuko batora aba vacances? Oya, sinavuze ko ubwiza ntibikenewe, ni ubonye wese nitwagiye. Ubwiza ni facteur imwe kugira ngo ushobore kuba umupartenaire wawe. Sinavuze ko abahungu boce bareka kuraba bivanye na, kuko abahungu dushima ivyo tubona, kuko ivyo tutabonye ntacyo twoshima. Wanashima ubwo yisizi byabonetse niho dushobora gushima. Ariko isubwo yuko ico tuca dufatira ko cyonyene, kuko hari igihe ushobora kubona ivy'inyuma ariko ugasanga ivy'imbere ntibihuye n'ivyo wari wipfuza. Niyo mpamvu rero mvuga ati urashobora kubona umukobwa imbere yuko ushobora kumuhaporta, ntumwaporta kubera ubwiza gusa mubonye ko uwo munsi. Twone ushobora kubona umukobwa rimwe kabiri ukacumuhaporta, urashobora kubanza ukaraba mu kibane ngene abayeho,
kugira ngo urabe ko bya bindi bifuza ari byo ushaka kurondera bien sûr ivyo bintu bikora umuntu afise umugambi wo kuzogira mariage ariko hari abandi bahungu cyangwa abandi bakobwa baje muri relation kugira baje muri relation gusa abo rero ni usanga ari abatera ingorane umuntu wavuze ku bijanye n'abana baja mu nkundo bakiri bato none ku bwawe ubona yuko ari intambanyi ituma urukundo rw'uno munsi rutakiramba kubera yuko bajayo bakiri bato sinovuga yuko ari n'urukundo gusa ivyo bitaba bitera ngo bitakiramba hariho club twigeze kuba turimo tukiga secondaire yitwa sexualité et amour barigeze kutubwira yuko uko umuntu akura ko agira abapartenere benshi hariho mu mutima wiwe hariho ikintu kiguma kituma haba vide mu mutima ugasanga urukundo kugenda rwagabanuka kuko bamukomeretsa arabibika kandi ukabisanga uko yagiye arakura ibintu yaguye muri relation yarafuwa pasi aca byapfika mu yindi relation cyangwa akaca avuga ati izi principle nizo ntegerezwa kugira we yaciye asanga umenga hariho dushaka kugarukana nk'ivya bayirafuwa pasi mu yindi relation yigeze kubamo ugasanga bacashaka gukuramo mbere y'igihe bishika no mu mafamiye ugasanga n'abantu bahukanye kubera ico nyene kubera iki avuga ati n'abambere baragiye ati murakoze reka ndaza kuvugaruka ko reka mpereze abandi mwanya bagira ico bashikirije kuri iki kibazo ndaguhaye ijambo musore wacu murakoze cyane nibaza yuko imwe mu mpamvu ituma uyu munsi abantu batabatora bwa mbere bwo kwimenya ntabwo biyizi ushatse kuvuga yuko basore bose ntibiyizi icyo nshatse kuvuga yuko birababaje kuko kubaho utazi icyo ushaka ushatse kuvuga ko bisaba kubanza kwimenya mu yandi majambo iyo ufise inyota burya inyota ufise ntibutera kumva icyo ukwiye gufata rero iyo ndashobora kuba mfise inyota y'amazi bituma amenya icyo nshaka rero abasore bubu n'abigeme bubu kimwe mu bibabaje bituma benshi bataba agatora ni uko batazi icyo bashaka cya mbere harimo kutimenya ngo umenye ngo mbega nshaka iki hanyuma igira kabiri harimo kutamenya icyo ukeneye kugira ngo noneho ugende ubeho ubuzima uharanira gushika kuri cya kintu ufise kuko biri mu bimwe bisamaza abagwaruka ngo ushatse kuvuga ko ufise ahantu uri kuraja ndo ufise intumbero cyane ucutanga ibimazi cyane gose ibimazi ukuvuga ngo cyane gose uzobishike ukuvuga ngo ucugira indero no kuvuga ngo hari bimwe mu bishobora bijanye n'iyo ntumbero hari bimwe mu bishobora gutuma udashika kuco ushaka ibyo rero ugomba kwirinda kubakira ku cyo wifuza gushikako namigira kabiri kwimenya bituma wiyumvira ngo mbega nuwe mukobwa twobana mu rukundo tugashika ku cyo nipfuza nuwe mukobwa twobana umbabarire James none uriko uravuga uko cengira ikibazo cyane ubanze w'igishuri niyahe intumbero nyamukuru ituma abantu baja mu rukundo rwanze icyo nyine niho nagomba kubwira bisa nk'icyo navuga kuko wagumye ushaka gusotera iryo jambo cyane rwose ubwo urukundo rw'ubu ku bwanje uko ndabibona abantu benshi baba mu rukundo badafite intumbero mbere abenshi nk'uko yabivuze baba bakiri bato batazi n'urukundo icyo ari cyo iyo rero ugiye mu byo utazi ni hamwe habaho gukomereka kuko utawagiye mu bintu utazi kandi udatahura hanyuma iyo ugeze mu bintu udafise intumbero udafise n'inzira uwo muriko muragendana cyangwa se wewe mutabona iyo muja nk'ubu sinshobora kuba ndiko ndaja muri ville sibyo hanyuma wowe duhure nazi iyo ugiye ndabwire ngo tugendane bisigura ngo umwe muri twebwe arazabwira igihe azimire amenye yaje kuko ntazi iyo tugiye nico gituma wakagombye kugendana n'umuntu mu rukundo muzi iyo muriko muraja muzi n'intumbero mufise mwagendera mufise intumbero imwe yani cyo nashatse kuvuga murakoze aho wavuze ko cy'abahungu kuko nabonye ko dufise umushitsi w'umurigebe mu Burundi kazi cyane yuko aberewe rwose wavuze ku ruhande rw'abahungu cyangwa bavugiye bose nabavugiye bose ikintu cya mbere muramanura kugwaruka cyangwa se abakobwa ni ukubanza kumenya ko ubuzima babukurindiriye urukundo ruri mu bigize ubuzima ariko ni iki ukeneye imbere
ni ikihe kintu ukeneye ubwa mbere kiza ubwa mbere kuruta ikindi rero ukwiye kudiringa cyangwa se ukwiye kubaho ubuzima bwiyumvira kuri ejo hawe hanyuma umaze kwiyumvira ejo hawe ukamenya ngo uyu muntu turi kumwe koko ari mu bantu bazaba buzuza indoto zanjye cyangwa ari mu bantu bazaba bashigikiye indoto zanjye cyangwa ari mu bantu bazotuma ngera hahantu nipfuza bazonshigikira cyangwa ari mu baje kunesha umwanya no gukinisha umutima wanjye rero ugomba kubaho ibyo byiyumviro bifise rero naho benshi rero bashika mu bintu kubera ko batamenya icyo bashaka bigatuma bahitana uwo babonye wese ejo bikarangira bakomeretse mu rukundo aricyo gituma wumva ngo abahungu n'ababeshi ariko si bose ni uwo mwahuye gusa yakubesha bwatsi uko abahungu bose arababeshi murakoze reka kumbone nampereze umukobwa ko ndafise umurundikazi yitabiye abakobwa muri rusange kugira ngo nawe agire icyo avuze ndaguhaye ikaze Ange tubwire wowe wibaza kari kubera iki urukundo rutakimara igihe uno munsi urukundo impamvu rutakimara igihe muri kino gihe abantu benshi baraja mu rukundo bakiri bato ubu muri kino gihe umwana wa Neva ndi mu rukundo udafise umuntu dusohokana Neva mbese uwo muntu bizoramba gute uribaza ko umuntu bari kumwe bazoshobora kugumana gushika bubakana nyine ni hamwe biva ugasanga ariko ari ibintu byo guta utora ikindi naco ni ku kintu kijanye no gusambanya abahungu kenshi muri kino gihe murakundana abashaka musambanya hama birangire kandi abahungu nabo ikintu nasanze n'abantu bakozwe mu kintu cyo mu bushakashatsi aramanye n'uyu azobona uyu azovuga ati nuriya nkuko yavuze ko kurugwa n'ingidi avuga ati zirya ngidi nazo icompa ukatusanga gutyo birashitse harabaye guta utora urakoze yanjye none uravuze abahungu ubavuze ariho bari uvuze yuko mu bituma aricyo sinzi ko nategeye neza aricyo nategereje wavuze ko mu bituma abahungu cyane bashira imbere ibijanye na sex na sexuality nshaka kubaza hari abantu bagiye batwitura cyangwa se uriko urakonsulta amawebe atandukanye arerekana ko abakobwa benshi muri rusange muhitamwo umuntu mwisunze mu mufuko uko yoba asa kose ariko yifitiye idiri nta ngorane jeje nshaka kubaza none mbega iyo amafaranga abuze ico kintu nticoba intambanyi y'uko urukundo rutorama kubera nk'abakobwa muri rusange benshi baravuga yuko mu guhitamwo uwo bobana muri relation bararaba mu mufuka basore niba nta amafaranga ufise urumva ko ari ikibazo shaka umbwira iyo ayo mafaranga ariyo wagiye usotera ko nabonye umenga wagikwebye uvuga ibintu bijyanye na sexuality iyo ayo mafaranga abuze iyo bishitse akagera mu bihe byo kuburanirwa ico nticoba intambanyi y'uko urukundo rwanyu rushobora kutarama mu bisanzwe abakobwa barabyishira turakurikira baratubeshera kuko twebwe ni ibintu bibiri nibyo turaraba amafaranga kuko uraraba akazoza kawe bon harashaka kuza nk'abantu babiri batandukanye donc umwe arifise uyundi nawe ntakigenda uraba nyene hamwe uzobaho wishimye mu gutabura iki na kiriya gusa turaba ibintu bibiri turaraba amafaranga tukaraba no mu mutwe mu gihe umuhungu aba afise nyine mu mutwe heza wa muhungu arondera ubona ko aticaye nyine oya banza unyishure ego canke we birashobora gutuma urukundo rutarama iyo amafaranga abuze nyishura userukire nk'abakobwa bose basi uko bimeze oya ntibishika bandanya rero ntaco turaza guha akanya abahungu bagira ico babivuze abakobwa urumva nakubariye twebwe turaba mu mutwe ahanini turaba mu mutwe umuhungu tukaraba ati nawe ubwate amafaranga afise arashobora kuyaronka
birashobora kumuhezisa. Urakoze murumva yuko mu by'ukuri ibintu byaryoshe ushobora kuba waragize ikibazo nk'iki ewana ugahemukirwa biturutse ku inoti kaze rero komeza udukurikirana kugira ngo wumve inyishu. Rero ndashaka kubabaza ikibazo cyane wiki kugira ngo iyo ngorane itore inyishu, kugira ngo urukundo rw'uno munsi rumare igihe kinini, kugira ngo rugere ku rugezo rwo kubakana, kuko turabona yuko na mariage z'ubu zitakibaho. None hokorwa iki kugira ngo urukundo rw'uno munsi rurame? Ndahera ku murundi kazi. Ikintu ca mbere mbona cokorwa ni uko vous les garçons mureke guharara. Ico ni ikintu ca mbere, muraharara vraiment uratubeshe ntabwo haramuri. Gusa ari ikintu agomba ngarukiye ko gatoyi naho batajya mbaretse karavuga. Ikintu nagira ngarukiye ko ni ikintu cerekeye ikigera yavuze c'amafaranga, akaca yongera ko nakirya cyo yavuze cyo gusambana. Urumva ubu bisa nkuko bareshanje, umwe aramuhara amuhonga akamuha amafaranga, ubundi nawe akamuha ivyo asaba. Ubwo rero abo bantu rero usanga kenshi bahura, ni nka kumwe kwa kera uzanye ibijumbu baci bamuha akacamuha amasaka kuko yari yakeneye kuja gukoresha inzoga yiwe aje gukora inzoga. Rero n'ubu rero benshi rero hariho n'abakobwa benshi babijyamo akavuga ati je nkeneye nanje ngira ama bling bling. Rero bakaca bibagira yuko umuhungu azanye amafaranga ari yaguhendesha, au final nikijya barondera. Nari abakobwa rero prepare na yavuze ko araba mindset y'umuhungu, bakaraba umuhungu bafise mu muntu. Yego ari abakobwa ivyo babiraho, ariko hari abakobwa nabo bari très naïf, batashobora kubona ivyo bintu bya mindset zihari, ariko wabona ivyo nyene amuhanga aho nyene uko nyene. Rero nawe ushaka cyane nashaka kuvuga ko nashaka kuvuga yuko muri relation ikintu cerekeye amafaranga na sex kenshi bikunda kuba cyane. Rero maze kwinjira muri relation toxique imeze mwe nuko umenye ko rimwe fendofe umutima uravunika. Kubera iki? Wewe washimye amafaranga nawe ashima yuko aronka bideye ikenereye. Rero wewe ko friend of iyo relation nizoramba. Wewe uvuze ati kugira iyo ngorane habi iveho nuko bakobwa boreka kuza barasaba amafaranga abahungu mu gihe bari. Sinavuze ko boreka kuza barayabasaba, agasaba ibikenewe. Kuko hari umukobwa usanga nk'ubu umwanya wose akubwira ibishida ati je fisi kibazo kibanyurukanye kwishura cyangwa minerva. Oya aho ukunze uhashira imitari. Oya icyo kintu sibango aho ukunze ngo bashira imitari. Icyo kintu nico cyama cy'abantu. Uzo uko minsi yose ngo aho ukunze bashira imitari. Bashobora kuvuga ati je ndakunze umuntu, ariko nawe urashobora kuvuga ati ego kumuha agakado, kumuha akantu kari simple ni vyiza, ariko bikaba reciproque. Nibibe byawe nivyo kuri Kotimo bibe reciproque. Wewe nimba uwo munsi aguhaye kado, ejo nawe uvuga ati tutamutipe turahari tindamuzi kirakunda niki, ukacukimushira nawe bikaba reciproque. Ego bibaye uko ni sawa, ariko ntucutangura kuvuga kuri iyo principe yego aho ukunze urashira imitari kuko nabo mutashira imitari. Aho mwakuba naza yuko icyo muzabahana icyo nibaza kuri icyo kintu, ariko abo turi mu biganiro ko baravuga ndagishimikira ko cyane. Mu bisanzwe nuko boje kenshi gerageje kurabisha amaso yanjye muri kino gihe turimo, burya abenshi urukundo twinsiguro itariyo. Kuko uyu munsi umuntu araguharara bikitwa urukundo, uyu munsi umukobwa arakubona muragendanye muri abesto mu nyuma bikitwa ngo duhuye mu ngo turakundanye. Rero abantu bitiranya urukundo no guharara umuntu bakabyita byose kwa urukundo. Uyu munsi rero iyo challenge irahari, aho umuntu aguharara mukagendana twatujambo murabiza atitwe urabwira umwana ati jewe cyangwa umudada bakunda gukora itame mu mwana mubwira ati gagenda kwemera uco bibona. Noneho umwana nawe kumva ko ibyo bintu birimo. Rero no kuvuga iki, uyu munsi hari challenge yo kwitiranya urukundo no guharara. Biragoye gutandukanya umukobwa guharaye n'umukobwa gukunda by'ukuri muri kino gihe. No kuvuga ngo umukobwa araza akakwitaho cyangwa se umuhungu. Umunsi abahungu barahinduye strategy, harabaza ari serieux, ndashaka ko mariage tutegura mugabo objectif ari yayi nyine ari uko muryamana hanyuma aronka ibyo ashaka icyo acaguta. Rero sinobanga abahungu gusa umunsi baro bahemuka. Turi ku kibazo uko gwikugira turandurana imizi iyo ngorane. Nari ngarutse aho ndacangaro kuri icyo kibazo bagije.
rero no kuvuga ngo impande zose baba abahungu b'abakobwa muri kino gihe bose ni amaterialiste kuko hariho n'abandi bahungu baprofite aba diaspora byo turabizi abandi bahungu baprofite abakobwa bafite amahera hari n'abandi bakobwa baprofite abahungu ubu rero hariho guprofitana nicyo gihari muri kino gihe rero ngarutse kuri ico kibazo icokorwa icya mbere n'icyo nari natanguye mvuga ni uko umuntu yomenya icyo ashaka hanyuma icyo ushaka nibaza ko umujene wese yifuza kugira kugwa mu ahantu kugendana n'umuntu mu byumva kumwe kandi mufise icyo muruko muragenda intumbero mu rugo murajya mushaka gushika hanyuma ikigira kabiri nibaza ko mpanura abajene cyane gukora abakobwa muri kino gihe baracyafise ya mind yo kumva ngo umuhungu nakora azozana ibyo byari bya kera abakobwa bakore kera umuhungu umuntu we bita umupapa yaraja kurondera umugore nje bamwita umunarugo yaguma mu rugo ariko arategura abana akora igikorwa cyo mu rugo umugabo niwe yazana ubutunzi butunga umuryango ariko aho tugeze umukobwa wese akwiye kumva yuko nawe akwiye gukora kuko ubuzima buragoye muri kino gihe murabibona yuko inzu yonyine kuyiha nakare intumbero y'urukundo ni kuzokubaka urugo ngo ntibabi yego cyane rero icyo mpanura umujene wese yaba umuhungu yaba umukobwa reka twese dukore yaba umukobwa yumve ko tubwirizwa gukora turakundanye rego twahuriye mu rukundo turafise intumbero imwe tufise intumbero imwe rero reka dukore kugira ngo dushikitse ya ntumbero dufise kugira ngo dushike kuri rwa rugo rwiza rwa rugo tutazokwifuza ikintu tukibure rero abajene ntibamenye yuko isi tugezemo dusaba gukora cyane kugira ngo twake ibintu byiza apana ku bahungu gusa apana ku bahungu bibe ku bahungu bibe no ku bakobwa hanyuma ibisigaye nabyo no kubisengera tubishyira mu maboko y'Imana murakoze cyane biragenda neza cyane murakoze cyane reka mpereze akanya umurundi kazi kugira ngo nabwo icyo mvuze kuri ibyo bintu ndaguhaye umwanya yego merci kandi hama ku kintu yaravuze nico abakobwa tubwirizwa gukora cyane gukora natwe ubwacu turondera amafaranga apana ko uguma wizeye kuri ati ndafise umusheri arabinkorera no ntabwo ari byiza kandi ikindi naco mugiye muri relationship ukamenya icyo urondera hariho ikintu bakunda sinzi ko ari umugani bavuga ubuzi icyo ashaka ntapfa gutora icyo abonye ukajya mu rukundo uzi icyo ugamije ibyo ndibaza bizoshobora kwevita bijya bintu byo guta utora urakoze cyane uravuze ikintu gikomeye cyane yes urumva yuko ibiyago byari biryoshe twari ku kibazo kivuga ngo kubera iki urukundo rutakimara igihe mwamvise ibyumviro bya bamwe na bamwe twari dufise umukobwa twari dufise umuhungu rero mu kurangiza ngira ndabaha akanya mugira ico mushikirije canyuma nk'impanuro mwohereza abarundi muri rusange cyane cyane abajene ndabahaye akanya reka mpere ku murundi kazi murakoze cyane numirira abajene kuba seriye mu rukundo murakoze reka nje mu kuryo turaguhaye akanya kugira ngo ugire ico kintu cyane mu kugira abajene ikintu cya mbere cya nyuma n'icyo mvuze kuri iyo ubusanzwe cyane gikenewe kugira ngo umuntu wese ashobore kumenya aho ahagaze ibintu bihanini twabivuze icyo umuntu yobwira twavuze ko bose ari gukora hama mu rukundo rukaba reciproke hama ikindi naco hakaba ari ikiganiro kuko byinshi bifika mu kuganira la plupart abajene ntibaganira kasanga kenshi baganira ibintu by'ibirori ibintu byo gusohoka ibintu bijana ariko ntibaganira ibintu byo bifashe kenshi bavuga ibintu byo hejuru kandi ibintu bifashe hama nk'uko bagenzi banje babivuze ikintu nacyo cyo kugira kumenya icyo ukeneye kandi maze kumenya objectif yawe ushaka gushika niho n'umenya n'umupartenere wawe ukeneye mpfa uwutoraguye kandi mpfa uwubonye kandi biragufasha mu buzima yego nicyo navuga hama nongera ndabashimira muri kano kanya mwaduhaye kwigishira gushikira murakoze cyane murakoze cyane cyangwa rya nyuma navuga no kubwira abajene nk'uko twabivuze aje kubivuga neza kandi twavuze byinshi bitari bike niko kugaruka kuri bya bintu nyene ntibamenye icyo bipfuza naho bashaka kugera bamenye ko ubuzima bubarindiriye
kandi uko umwaka uja ko abantu bazungu bavuze ngo time is money, umwanya ugiye ntugarukana. Koresha umwanya ugifise inguvu, ivyo ndabwira umujene wese ariko arakurikira JCTV, koresha umwanya ugifise inguvu, kuko uko imyaka igenda ejo hazogera igihe utazobishobora gukora, kandi uwo mugendana umukobwa wese uzoronka mu bana, nubwo tuvuga ngo umukobwa nakwikora uburyo, ariko uzogendera kumutunga, uzogendera kuba responsable w'urugo, uzoba responsable w'urugo gute atacu ushoboye gukorera urugo. Rero tumenye ko hari inshingano dufise ejo ziturindiriye. Niba turi muri relation, wumve ko nimba ufise umuhungu mukundanye, bana nawe mukuri atakubeshana. Nawe nimba uri umusore cyangwa umukobwa, gira intumbero yo kubaka, intumbero y'urukundo mu kubaka, si ugusambura. Iyo mutewe naho birashika mu rukundo mugategwa, bibaho. Ariko ubu mbana n'umugore ingwe ikadutera turi mu nzu, twoca dushwana canke twigene twirukana iyo ngwe, twavuga tuti twari twatewe, reka rero twikingire ejo ntidusubira kudutera. No mu rukundo rero niko bigenda, tubwirizwa kumenya yuko dufise responsabilité yo kurwana n'ibidutera mu rukundo. Objectif yacu tukagwanira kwishikako, ntituraba ibyo tubona biriko biratubako canke ibyo ducamwo, ahubwo niba ufise intumbero yo kubaka, nanjye nkagira intumbero yo kubaka, kandi nitwagira uwo mutima twese dushize hamwe tuzoshobora gushika no ku ntsinzi. Ndarangiza rero nshimira JCTV, mwakoze kudutumira, mwakoze kuduhamagara, n'undi munsi turahari ku bwanyu, batumirira n'abanyagihugu gushishikara baraba iyo chaîne ya JCTV, nazaho kuri YouTube iriko no ku zindi mbuga bayirabe, kuko je naryohewe nshitse ahantu hasa neza cyane, n'amafesto kimeze neza, amatara meza, ahantu heza gose. Ndabashimiye cyane kubonera iyo teka. Urakoze cyane. Ndabashimiye bakozi ba JCTV kuba mwadukurikiranye. Rero ndabasabe mugire j'aime, commentaire, partage, mudacikwa n'ibikurikira. Ciao ciao.